jewe Kashimane sinzosenga kiranga hakuna hoya namba sinzosenga kiranga hoya namba nzoterirende kugira ndonke ayo makashi nkeneye mane sinzosenga kiranga hoya namba yo mu kuboko ndumva ko ari wewe sinihenze mwabonye ko abakurikira Mirire Meka ari Kashimane mwumvise agako kiyo kinyare kari gapunguka kona kanura gatoya uyu ni mubi akora amarendera amatelefoni iyi ni ndirimbo yasohoye amatelefoni none Kashimane nk'ubu noza nkuzanira mu manager ukahita umubona ngaho wahita usubira mu kazi kuko uririmba asha n'ubu nyene uwo muntu burira hanyinaga tibukira ngaho wahita usubiramo noca nsubira mu kazi kanjye uvuga uti jewe nabuze ifaranga ubugari nibwo nabuze kugira mbandanye muziki yo nkuko mubimenyere muri kumwe na Mirire Meka muze murakurikirana buri saa buri segonda tubazanira ibintu bishasha ubu twishikiye mu kinama umusani wa kera yitwa Kashimane ari mu kinama market tugiye kubereka umusani wa yaririmbye indirimbo zikaba hits mugiye kuzibona mugiye kubona ni surprise ubu nyene kurikirana Mirire Meka nimwibagiye no gufyonda subscribe hamwe na notification tugiye kubereka umusana hambaye yaririmbye kuva kera ni usundi woni Kashimane Kashihera uri mu kinama market ingo tubereke Kashimane uri mubi Kashimane ari he mubi unafanya biashara yangu hivi niko hapa njoo hivi ndabaramutsa kama kawaida yo ngo mu bintu vy'amakashihera ngo mu bintu vy'amakashimane yagiye he ari mimi namuona mahali anapoendea mundondere ya namubonye reka namubonye buriya namwiboneye uyu bamwita Kashimane Kashihera n'umuntu agoma yigaragaza ubu yaririze ku imyaka ibikomangoma ndabaramukije ego Kashimane mwamubonye Kashimane ni sawa namwiboneye na Mirire Meka mwamubonye Kashimane yaririze kuva imyaka n'abafariyaza bataratangura yaririmbye ikintu cyiswe Kashihera turi kumwe nawe ngaha nimwibagiye gusona subscribe murabe byariko arakora murabe ukuntu bimeze Kashimane bimeze gute wanajenda shimuhora ibintu biragenda buke kama kawaida safi none bimeze gute ko naringize imisi ndakubona ubo nakwivumburiye wana na revize sana bivanye n'ubuzima turimo ego kabisa bivanye n'ubuzima ariko byose no gushimira Imana wana yo mu gihe none nka uri kuraguwa aha bari kurakora uduki ndiko nkora icyo bita ama telefone ego ariko yindi ko ndakora si telefone akaraji na byose urabikora urumva byose ndakora telefone yanjye yaramenaguritse ndayizani wawe basha ndayikanika zimwe za touch zo zamenaguritse ndani wawe iwanje none kuririmba bigeze he Kashimane kuririmba narahagaritse bivanye n'ubuzima ibyabandanije bica church none kumbona umengo akazuba karaka ibintu bimeze neza kandi nkaho mbona umengo usa neza warabaye mu Islam kuva ryari ndamaze nk'amezi 3 winji none mu witwa genda kuze nka Kashimane izina ry'Ikisilamu witwa ngwiki izina ry'Ikisilamu nitwa Abdul Karim mwavyumvise ni Kashimane aka Ruweya na yeye nawe numubona uko ni mubi nawe uyu mukuririmba mukurapa R&B sha nawe ni mubi ubageze mu bintu vy'amatelefone ufise telefone ufise ibintu vyamenagweze vy'amaradio yose arakora ariko akavuga ngo ubu ni Abdul Karim telefone sha ufise telefone naye ndabona ko hapo nankorera turindire kwanza buke ya ego nkuko mwavyiboneye hamwe na Mirire Meka nababwice nabemereye mwakibonye yitwa Kashimane ariko ubu ngo yarahinduye akazina kubera bivanye n'utuntu yiyambariye ngabo mutwe yitwa Abdul Karim ariko ibintu byose birakandagurika we akabijamwe akabikora
kandi nta kintu gisubira inyuma kitakora. Amaradiyo, amatelefone bamwita Cash Money. Yaririmbye indirimbo zitandukanye mu bihe bitandukanye, hano nta muntu atamuzi, bamwe benshi baramuzi, ariko yarahagaritse kurimba bivanye n'uburyo, bivanye n'ubuzima, yaciye ajya mu bintu bitandukanye, amaradiyo, amatelefone arakora byose, bamwita Cash Money. Cash Money, ubu utegekanya gukora iki wobona nk'agafaranga mu minsi iza? cyo negekanya mu minsi iza cyane guhera ubu ngubu wobona agafaranga. Negekanya kwanza kuronka tekinoloji yerekeye ibintu by'amatelefone, ubumenyi burenze kuronka rero ubumenyi burenze no kugira recherche. Yego, maze kugira recherche nkaronka ubumenyi burenze. Yego, ya mahera nzoba ndashikira. Yego, hamace nsubira mu kazi kanje ka misi yose. Umuziki. Yes. Umuziki uraca wuhembera? Umuziki ndawuhembera. Urawumva mu mutwe? Ewana. Uwo nkubitira kamusare kawe ka zamani kamwe? Y'imiziki naririmbye canke yerekeye ibinyene. Nibwo yoba yerekeye ibinyene, ariko abafanzi biwawe, abantu bawe bakavuga bati ego kweri ni Cash Money, urya ni Cash Money. Uwo nkubitira akantu k'agapera gatoya? Jewe Cash Money, sinzosenga kiranga. Hakuna. Hoya namba, sinzosenga kiranga. Hoya namba, nzoterirende kugira ndonke ayo makashi nyeneye. Mane, sinzosenga kiranga. Hoya namba. Mu kuboko ndumva ko ari wewe sinihenze. Mwabonye ko abakurikira Mirire Maker ari Cash Money, mwumvise agago kiyo kinyere kari kapunguka kona kanura gatoya. Uyu ni mubi, akora amarendera, amatelefone. Iyi ni indirimbo yasohoye y'amatelefone. None Cash Money, nk'ubu noza nkuzanira mu manager ukahita umubona ngaho, wahita usubira mu kazi kuko uririmba? Asha n'ubu nyene uwo muntu burira hanyenaga tibukira ngaho, wahita usubiramo? Noca nsubira mu kazi kanje. Icyo uvuga uti jewe nabuze ifaranga, ubugari nibwo nabuze kugira mbandanye muziki. Urantwengeje uranyisha ati ubutsima bwoboneka, ati jewe Cash Money bonyobekwa, ati hose no hano n'ahandi. Uyu bamwita Cash Money Abdul Karimu, abonye agafaranga akabona ubugara, akabona ubutsima, akabona uburobe, nta cabuza yabatera imistari maka abantu bagahundagara, ariko sikera. Cash Money, yes, ndibaza ko Imana igiye kubikora, kuko urizera Imana. Je ndizera kandi umusenga. Yes. Abariko barakubona, abariko barakumviriza, abariko bararaba muri Mirire Maker, nimumwibagire. Yavuze ati urose agafaranga, urose ubugari, namwegere, hanyuma azomwereka icarico, azamukubita rendre, hanyuma no kuririmba ririmbe make ebana bazokumagara. Cash Money ndakwemera. Yes. Ndibaza ko wobwira iki abantu bariko bararaba Mirire Maker, wobasaba iki? Abantu bariko bararaba Mirire Maker, icambere na mbere wadufasha. Yego. Bakamenya yuko namba twinjiye muri uno mwuga. Yego. Turaba superstar. Yego. Turafise impano. Yes. Dufise impano rero no gufasha. Kama kawa. Tugafashanya. Yego. Hakujya abakundana sinzi urabona bagenda bafatanye. Yego. Mudufashije rero tobereka byinshi bitandukanye. Yego. Uyu musitari uhejeje kundirimbira wagukubita irendere ntunigera usohoka? Oya. Reka ahubwo genzo kurihere studio, je ndumva iyo ndirimbo nyinshi. Imana ishimwe cyane, mbanje gushima. Izobikora. Yes. Mirire Maker twari kumwe na Cash Money aka Abdul Karimu, nanje sinirwa ndivuga nitwa Rube ya dunia yote, ukija vibaya baba hivi ni Rube wa Yesu. Yes. Ewa na Cash Money, jewe ndakwemera. Yes. Je ndibaza ko umunsi tuzasubira ngenda gukene nzo kuronka vyose. Ashaka nimero ka telefone karahari. Ariko nimero ya telefone sinshobora kuyitangira. Oya nta kibazo. Nshobora kuronderana. Nta kibazo je nzo kwirondera. Aho watonda misi yose. Ewa ni misi yose ntagwaye kiretse ngwaye. Ariko ngwaye urumva mbandi mu maserumu. Ariko ntagwaye nanyene kuri nore. Akira ukuboko. Yes. Hello yo Brundino. This is Mirror Maker. Please don't forget to subscribe,
like and whatever you want, please watch it and please enjoy it. I will be there soon. Mirror Maker. Yep, kama kawaida mwari kumwe na Dunia Nzima aka Rubeya. Mwari mwiboneye ibintu vya Cash Money Cash Yera. Abdul Karim niwe twari kumwe. Nibaza byo nababwiye ko ntababeshi. Mugume muri kumwe na Mirror Maker. Subscribe, notification. Ntimwivyibagira ivyo mukavyibagira ibishasha ntimubironke. Ngiye kubereka abasani batandukanye ibindi vy'imbeya. Hosho Ariko wenza kubona hanyuma. nta kibazo. Bye bye.